nimba hari ikintu cya mbere kidashobora gutuma umuntu atunga cyangwa ngo aroranirwe ni indyarya. Indyarya nta muntu ashobora kuroranirwa ari indyarya, nta n'umuntu ashobora kuroranirwa ari umunyeshyari. Ibi bintu bibiri, umunyeshyari umunyendyarya ntashobora kuroranirwa. Dufise indyarya mugendana, akakubwira ko amukunda, akakubwira ko akwitaho, akakubwira ko mu bantu bose umuntu yemera akunda ari wewe. Petero yari indyarya ya mbere kuri Yesu, yari indyarya kwije ibisabwa n'amategeko. Yesu aravuga ngo mu mwanya muto hari umuntu aza kungura. Petero ati uwo yoba nde? Ningene wakoze ibitangaza bikomeye, uwo muntu yoba nde? Ningene umwami wacu tugaburira imitsima, ati uwo muntu yoba nde? Yesu ati sukungura gusa, ahubwo mu mwanya muto hari uza kunyihakana, ati uwo yoba nde? Ni Petero yaca avuga uko. Indyarya Petero ati uwo muntu icomumpa. Aramubwira ati Yesu urabyibuka jewe n'igihe bagomba kugufata, kwari wa mbere natanguye kukugwanira, narifise imbugita hano, ni wowe wangiriye nabi, umugabo araho ndamuca ugutwi ucugusubizako. Turabizi jewe ndagukunda, no gupfa nopfana nawe, no gupfa nopfana nawe. Mbere Yesu we niwe wangiriye nabi, ujya munsi nagomba nkwereke jewe ko hakopfa ubanza gupfa jewe. Nico gituma hajya nagomba gukosora ujya muntu banze ndamuca ugutwi. Ariko Yesu wibaza ngo ntiyamubona ko ari we aza kumwihakana. Ariko ndavuga ku bintu bibiri, ndavuga ku buryarya, mvuge no ku ishyari. Bibaye ngombwa ibyo byose biragendana, birakorana n'inzigo. Imana idufashe cyane. Aya majambo yavuzwe na Petero, ariko aravuga ngo ibuye rifise ubugingo. Hepfo gato haravuga ku majambo akomeye bariko baravuga Yesu. Ariko aya majambo n'amajambo akomeye cyane ukwiye gukurikirana kandi ugashira mu mutima. Reka dutangure ku buryarya. Uburyarya ni ikintu gikomeye cyane kitagaragara kandi kitaboneka. Uburyarya si ububeshi. Hariho kuba umubeshi hakaba n'uburyarya. Kirumvikana? Ariko uburyarya harimo igice kimwe cy'ububeshi, ariko harimo kimwe cy'uburyarya, igice kimwe cy'ububeshi, ariko si kinini cyane. Indyarya imeze nk'imbeba. Indyarya ubundi indyarya n'imbeba. Imbeba ifise strategie ikujya ikaguhuha. Iragushikura kugera ku rugero nawe uvyumva. Wagira gutyo ukuguru ikacikubita akavandarateri kumwe, ikaguhoza neza, ugasubira kuja ku rutonde rwiza. Ihejeje kugushira ku rutonde ikabanza ikakureka ugasubira gufatwa n'akandi gatiro, ikongera ikagushikura, wasubira. Imbeba n'indyarya. Dufise abantu b'indyarya tugendana. Dufise abantu b'indyarya mu aya majambo ndazi ntimuza gutera haleluya mwaye. Ntabwo muza gutera haleluya, ariko kandi nibe nakenewe. Ariko niwanafashwa ufasha. Nimba hari ikintu cya mbere kidashobora gutuma umuntu atunga cyangwa ngo aroranirwe ni indyarya. Indyarya nta muntu ashobora kuroranirwa ari indyarya, nta n'umuntu ashobora kuroranirwa ari umunyeshyari. Ibi bintu bibiri, umunyeshyari umunyendyarya ntashobora kuroranirwa. Dufise indyarya mugendana,
akakubwira ko agukunda, akakubwira ko akwitaho, akakubwira ko mu bantu bose umuntu yemera akunda ari wewe. Indyarya, izo ndyarya ziri mu bantu bose, izo ndyarya ziri mu bantu bose. Imana igukure mu buryarya. Petero yari indyarya ya mbere kuri Yesu, yari indyarya kwinjira isabwa n'amategeko. Yesu aravuga ngo mu mwanya muto hari umuntu aza kungura. Petero ati uwo yoba nde? Ningene wakoze ibitangaza bikomeye, uwo muntu yoba nde? Ningene umwami wacu tugaburira imitsima, ati uwo muntu yoba nde? Yesu ati sukungura gusa, ahubwo mu mwanya muto hari uza kunyihakana, ati uwo yoba nde? Ni Petero yacavuga uko. Indyarya Petero ati uwo muntu icomumpa. Aramubwira ati Yesu uravyibuka jewe n'igihe bagomba kugufata, kwari wa mbere natanguye kukugwanira, nari mfise imbugita hano, ni wowe wangiriye nabi, umugabo arahonda mu kigutwi ucugusubizako. Turabizi jewe ndagukunda, no gupfa nopfana nawe, no gupfa nopfana nawe. Mbere Yesu we niwe wangiriye nabi, ujya munsi nagomba nkwereke jewe ko hako wopfa ubanza gupfa jewe. Nico gituma hajya nagomba gukosora ujya muntu banze ndamuca ugutwi. Ariko Yesu wibaza ngo ntiyamubona ko ari we aza kumwihakana. Indyarya. Mu kanya gatoya Yesu akaguma avuga ati mbere uza kungura dukorana hamwe ku meza, akoze ko Yuda bahurirayo. Yuda aravuga ati ivyo ntibinabaho. Petero aravuga ati jewe hako no kwihakana no tuma n'indahirashirako. Aravuga ati ariko inkoko itarabika gatatu. Dufise indyarya tugendana. Burya rero indyarya nimbi gusumba umurozi. Naho umurozi ari mubi, umurozi wamumenye. Erega umurozi none ko mugwanira mu mpemu gusa, ararogera mu mpemu nawe ukaja mu mpemu mukagwana, arogera ari iwe nawe ukaja ugasenga. Ariko indyarya muricarana, igutanga muri kumwe, wurira imodoka ngo ngoraje. Indyarya. Dufise indyarya ziguhenda rimwe, zikaguhenda kabiri, zikagucanga. Dufise indyarya kandi izo ziri mu mashengero, izo ziri mu bakozi b'Imana, izo ziri mu baririmbyi, izo ziri mu basenzi, izo ziri mu bantu barimo bose. Kandi ugasanga abo bamaze imyaka myinshi basenga, ariko ari iki? Ari indyarya. Ari indyarya. Petero aravuga ngo mwiyambure. Twiyambure iki? Twiyambure iki? Uburyarya. Twiyambure uburyarya n'ishari. Imana igushoboze kwiyambura. Indyarya. Indyarya. Indyarya muragendana mutwenga, yaguteguriye umutego. Indyarya. Indyarya murabana. Indyarya murararana ku rugendo. Muze mukurikirana indyarya nyinshi. Indyarya ashobora kugukorera n'ibintu byose kugira ngo ahishe uburyarya bwiwe. Mwavyumvise? Kenshi na kenshi abarozi, iyo umurozi yakuroze umuntu agapfa, niwe wa mbere ashika kukuraba imbere y'igihe, kukuremesha. Kandi ashobora no kurira cyane, ashobora no kugufasha ibindi byinshi kugira ngo ahishe. Indyarya rero yamana nawe kenshi kandi kugira amajambo meza. Cyane indyarya ishobora kwamana nawe cyangwa ntiyamane nawe, mugabo ugasanga afise ibintu yanyegeje muri we atagomba kukwereka.
kandi akabigendana, kandi wamubaza ngo n'amahoro, ngo n'amahoro, wiyambura ubujyahaje. Mu bana b'Imana ntihakwiye kubamo ubujyahaje. Biravuga ngo tubwizanye ukuri. Nasomye ibitsibo abantu b'Imana 5 bazohabwa, ingera abantu bazohabwa, ndabona umunezero uriyo, ndaraba ingene Bibiliya ivuga indyarya, ingene zitazobona Imana, cyasanga kandi izo ndyarya nizo twujuje mu ishengero, nizo twujuje mu bantu. Ndibaza mbega ni bande bazoja mu ijuru? Yesu adufashe cyane. Ni bande bazoja mu ijuru? Jewe ikintu ntakikubwiye kiba tagihari, kandi jewe naho woba wakoze ikintu kimeze nkuhaye imbabazi, ndakubabariye, ndakubona nkaho umenga nta cyaha wigeze unkorera mu mutima wanje. Naho twakoraniye ikintu kimeze gute, naho habaye ishavu rimeze gute, umutima wanje ugerageje gusiporota kuvuga ngo imbabazi, cyangwa ubona nk'umumarayika imbere yanje, ariko indyarya kugira ngo ndakubabariye kakagumayo. Wumvise indyarya bisigura ko naho mwasabanye imbabazi zitaheze hagumyeyo, kuko mu buzima bw'abantu bari mu isi ntibashobora kubaho hataba ibibazo. Mu buzima bw'abantu babana, mu buzima bw'amasosiyete, mu buzima bw'ababana mu rugo, ntiyashobora kubaho nta mugabo n'umugore, naho muba abamarayika ntiyabura akantu. Mu bantu bakorana ibikorwa by'Imana ntiyabura akantu, ariko iyo kabaye icyo Bibiliya ivuga, bivuga ngo musabane imbabazi kandi mutangane imbabazi bicitwa uyu munsi. Hagize akantu kaba sikira mwene so, mubarize ukuri, mubaretse mwene data hari ibintu byansitaje kandi ndumva byari kugenda ukunyene, hanyuma abyisigure ko, hanyuma bihere mubande amahoro, mubandanye mwubaka umubiri wa Kristo, mubandanye mu rugendo ruja mu ijuru. Niyambura uburyarya mwaba Kristo mwe. Imana idufashe cyane. Mu rugendo raba Abisirayeli ingene bariko baragenda, bagiye bahura n'ibibazo bitari biki, ariko indyarya yumva ikintu ikanyegeza, ikumva ikintu kikugirira nabi ikanyegeza, ikumva ikintu cyabaye coba cyo canke kitari cyo ikanyegeza. Bamwe bakitwa ngo ni irumveko. Ubwo n'uburyarya. Imana idufashe cyane. Kukaza umuntu akakugira ko uburyarya, umukoresha wawe akakugira ko uburyarya, akakugira ko muhuza mwumvikana, mugabo muri mission ntapfa kurungitse, muri promotion ntagutangi, ku kintu cyacu cyose ntihagire icyagukorera, n'uburyarya. Kandi we akakugira ngo n'amahoro, kiyumvira niki nakoze, niki namukorera, niki mwokora, kiyumvira ibintu byose wokora kuri we, ariko ukabibura. Mugabo hari ibintu bamubariye, hari ibintu agendana, hari ibintu ajiginyitse mu mitima. Bene abo bantu ntibazobona Imana. Yesu adufashe cyane. Umukristo n'umuntu asenga akumva ijambo ry'Imana rimukorako, hanyuma habaye akabazo akitandukanya n'icyo kintu n'ubundi kandi ubona bakabigira ubundi. Ubwo n'uburyarya. N'uburyarya. Niyambura inzigo. Uburyarya. Indyarya. Indyarya gukorera ibyiza, indyarya kuvuga amajambo meza muri kumwe. Ikizokwereka indyarya ikuvuga neza muri kumwe, ikakuvuga nabi mutari kumwe. Indyarya nuko imeze. Niwumva umuntu akuvuga nabi muri kumwe, uzomenye ngo uwo muntu si indyarya, ahubwo asohoye ukuri kose kuri muri we. Umuntu akubwiza ukuri biri muri we, uwo muntu si indyarya, arakeneye ko haba amahoro muri mwebwe. Ariko indyarya muri kumwe iraceceka, muri kumwe ikuvuga ibyiza, irenganya igeze hariya ikaca ikuvuga ibindi. Ariko umuntu atari indyarya, muri kumwe nakubwira ati jewe ibi n'ibi ntibimeze neza, umubwira ati n'amahoro atoya kwera, nta mahoro, byagenze gute, hari impamvu zituma hatari amahoro. Uwo si indyarya.
muca mutera umuti w'icyo kibazo, cyangwa kumva amakuru y'abandi bavuze atariyo. Yesu adufashe cyane, atariyo kandi akayakorerako. Kibwiwe n'abantu bizoguteza ingorane, bikuzanira umuvumo, bizoguteza amagogo akomeye cyane. Ubujyanye umuntu arashobora kuvunduruka hariya kubera ishari yakugiriye, cyangwa kubera impamvu y'ikintu kanaka, agakira ikintu kitabaho kugira ngo abomanishe abantu, kugira ngo yanganishe abantu n'abandi. Wewe afise icyo agiza ariko wowe ntavyuzi. Akagikeya akagishiraho mbere bo bakanagipanga, akagira ngo kugira Egide ahura n'ingorane iyi, reka ngende kwa madamu Egide, akabipanga ndana mugabo we yabipimye. Agahamagara madamu Egide, asanzwe ari umutayeri, bagahurira ahantu bakapima, akamupima agasubira, akanezerwa, mbere akamuha n'amafaranga ko ari kiraka agiye gukora. Hanyuma umwanya muto sinzi akicara iruhande yiwe akifotoza, cyangwa uyega akaba bariko baratwenga, tuzi ko mufashijwe abatari, akamukubita agapica bariko baratwenga gutya. Ingyagi kaca yipostinga, akaca yikubita kwa Egide. Kandi madamu Egide sinahabari, ari mu by'akazi kiwe, nta n'ikintu na kimwe yitayeho. Mugabo indyarya igomba kugonganisha, gusambura urugo. Indyarya igomba gufata abantu ibintu ngo yonone. Yabonye ko bahuza umutima n'inama, barondera ubuzima, bariko baravansa, bambara bashajije, bamerewe neza, akakubita urugo ati bajya abantu no bakorera iki, agakreye ikintu kizotuma habisamu ifurufumba rikomeye. Wowe ukavyumva rero, kumbe hari ibintu byapanzwe utazi, ukabihurudukiramo. Mwene data, ni muri umukristo uri kuraja mu ijuru, ambara ibirato ku munwa, ku maso, ku matwi, ku maguru, ugende ufise fure yo guhudukira. Imana idufashe cyane, reka gupromokera mu bintu utazi. Imana idufashe cyane. Igituma mw'iki gihe uburozi bwabaye bwinshi ni shari, ni shari. Igituma mw'iki gihe amashano ariko araba mwinshi muri Afurika hirya no hino ni iki? Ni shari. Abantu basiba kurima, basiba kudandaza, basiba kurondera akazi, ariko ntibasiba kuvuga. Kandi bamana ubukene umwanya uwo ari wo wose, ariko ntibafise ubukene bw'amajambo, ariko bafise ubukene bw'ibifatika. Kubera ko umwanya munini bawufata muki? Mu majambo. Imana idufashe cyane. Umwanya munini bawufata mu majambo. Yesu we, jewe umuntu ariko aramvuga nzomugira ati kuraje, avuga nanje nkora. Hama tuze turabe ibintu bibiri kizotsinda ikindi. Avuga nanje ngira gute? Nkora. Kandi nawe niwaja guterekana n'uri karakuvuga, uzobubaye nkawe, nta n'umwanya. Reka guta umwanya, fata umwanya wo gukora nabo bavuge, fata umwanya wo gukora nabo bavuge. Kandi nta n'umuntu n'umwe yokora batovuga. Niwabona umuntu batavuga, umenye ko hari ikintu hajije, uwo muvuga kwikata cyafise. Akuvuga bariko barakumanura, waduze ugeze hejuru, bariko bararondera ingene bakumanura, ariko wowe ntumanuke, endelea tu, tumika. Nimba gusenga bandanya usenga, nimba akazi tumika kazi. Haleluya. Nabo babe mu majambo, nawe mu bikorwa. Nabo babe mu majambo, barementanye bagira inama, nawe mu bikorwa. Reka guhagarara guta umwanya. Niwahagarara n'isaha imwe uzobucerewe, uzobuhombye, kuko nabo ntibafise ibyo bahomba, ariko wowe niwahagarara ngo umwishure uzobuhombye. Reka guhagarika umwanya wo kumva ibyo bariko baravuga, ahubwo bandanye ukore, bandanye usenge,
bandanya wezwe, bandanya ugororoke, kuko niwahagarara ngo ubishure uzoba uri kuricafuza. Nimba ari ukugororoka gororoka, nimba ari ugusenga senga. Haleluya, haleluya. Ishari iyo bakubonye ufise akazi badafukira ni yari gukira, yari kuca aja muri etambi igoye cyane. Imana igushoboze kugira n'ubwenge mu rugendo uri kuragenda. Haleluya. Babonye urose umufiyanse ishari, ubonye urugo ishari, ubyaye ishari, utanguye akazi ishari, ishengero rikuze ishari, utanga tukaronka amafaranga ishari. Urazi ingene mbabara jewe umuhamagaro wanje canke ivyifuzo vyanje, ndagomba mwese mutera imbere, kandi niyo masengesho yanje. Imana yobashoboza ikabahezagira, ikabagira abamiliyoneri. None yofasha ivyo adafise? Natofasha jewe azofasha umwana wanje. None yofasha ivyo adafise? Niwabona umuntu ateye imbere, mushigikire gutera imbere. Niwabona umuntu ariko araronka urugo, mushigikire mw'urwo rugo, kuko niyatera imbere Imana yo mw'ijuru izoraba ishaka wagize mu kumufasha gutera imbere. Mushobora kwishurirwa umunsi umwe ntibibaho, kandi iyo yishyuye batanu muri ku murongo canke batandatu, wowe uri 9 wibaza ngo umavuyemo haba hasigaye bangahe? Niba hasigaye uri w'9 niba hasigaye 8, itebeje wa wundi w'imbere, wowe ntuzoga muri mu bugaragu. Imunyakurije akagenda ucugira kangahe? Nucugira 7. None imunyara kubera kutonezerwa n'uri imbere y'ubwo ngo agende n'ingoga nawe ushikirwe vuba. Uri imbere ni abandanya kongera akavamwo, waba uwindwi avuyemo nyazo basigaye wa 6. We nucu ufata ikibanza cya 6, uwa 5 avuyemo nucu uja kuri 4, uwa wundi avuyeyo kugereka ni ku murongo, turi ku murongo. Imana ihezagira ku murongo. Haleluya. Imana igushoboze cyane. Jewe icyifuzo cyanjye n'umutima wanje uko nipfuza, Imana ingirire neza muhezagirwe. Imana amasengesho yanje yumve. Imana ya Aburahamu warukwiye gufata urugendo umushiriye impuzu ukamuteza imbere, kuko muri bijya 10 muha harimo 500 y'ibindi bikorwa, hakabamo n'ibihumbi 2 bya rasiyo imuteza imbere. Kandi niyatera imbere akaruranirwa bizozunguruka, uzosanga nawe umwana wawe yarashikiye. Nimba hari abatayeri nka 5 nkabe pantase mwese mubone uko mungana, mukagira umugambi wo gushorera abo bantu, uwo muntu yoba umushomeri? Mbega nko abatayeri 5 bacavuga ati abatayeri 5 kugeza ubu turazi gushona. Hano hari abantu batazi gushona, umwe akigisha 3 4 mbega mu minsi mikeyi abo bantu bashika 10 n'abandi ntibo barabatayeri. Ariko ishari aravuga ngo ndamwigishe nawe je acashona. Umviriza umuntu wese afise umugisha wiwe. Haleluya. Mwoba afise bane, uyu mama mwarimu ariko arigisha bane, ubasohora utangura abandi, kandi nabo ngaha nabo ngaha nyene ubasohora utangura abandi, ubasohora utangura abandi. Ngosha ngo ndakugire publicity. Nideni nzokuzanira ejo, nideni nzokuzanira ejo. Bumvitse ngora umuntu ariko araduga nabo bamumanura, kandi amanurwe n'abitwa bande bene data. Nico gituma baca bafata inginga tubu rero mwene data nzohakaza umupagani kuko nta mwene data. Niwe agenda mvuga, niwe amanura, niwe nyonora. Murumva izi ngorane, murumva abadayimoni zagirwa, ugasanga wari kumushigikira, wari gutuma wavansa, niwe ari karakumanura, niwe ari karaguhemukira.
Imana idufashe cyane. Niwe ariko araguhemukira, niwe ariko araguhemukira. Uwari kugushikikira mu bantu bariko bakavuga nawe bakavuga ati no ujya ahubwo uko muriko muramuvuga siko ari. Sanga hano hari abantu badandaza amatelefoni, mugabo ugasanga mutonda kugura handi mufise bene so abona bafise ibimenyetso ahantu ntashobora guha akazi, naho akaguha kugira ngo urinjira idini akwansi. Nawe ugerageza gute yaguhaye akazi akakugorogoza kandi arakubwira ati genda reka kuduhombye. Arazi no mu kazi akora ko ari kararokirita kandi kwa rukuri. Umukristo ukuri yategezwa gufasha mwene se, kandi n'uwafashije akamubera icyitegererezo mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Imana idufashe cyane. Arakwinjiza idini, mugabo uwitwa ngo ni umukristo sanga niwe afise ikibazo. Hariho abantu naravye nakurikiranye, abazungu barakunda barashira nako bonyene ubwabo. Umuzungu ajino akabona inzira umuntu akamwizera, ubu ageze hariya uzozino amutumbereza kuri wewe nyene. Yego arakubwira tugiye Burundi. Umuntu yo baragiye Burundi ameze gute bakamuha makuru aho uzoba naha, hotel uzoshikiramwo niyi, umuntu azokwakira azokorekera ni naka, inimero ziwe pa ategerezwa kugukonekta kuri mugenzi we. N'abantu bashira nako ubwabo. Naravuganye n'umuntu ambwira makuru yabo, sanga pe arashobora kwanga umwirabure ariko mugenzi we wewe ntashobora kumwanga, ntashobora kumwanga. Usanga bafashanya, niyo haturuka iterambere ryabo. Kandi iyo umuntu ateye imbere muri bo barazamurana bagashigikirana. Uko umuntu aduga baza kumushorera, bageragezwa kuza kumurondera bakamubaza. Naraganiye n'umwe yigera ku zino arambara ivyo adandaza, arambwira n'ingene babikora. Nsanga ku muntu barafashanya. Mu gihe iyo umuntu ateye imbere abari hafi benshi bamumanura, ahubwo bo yateye imbere bategerezwa kurondera ingene bomushika n'atari bwashiki. Urumve ikibazo ibyo bivana n'iki? Ishari. Twiyambura ishari kugira ngo dushike kure, igihugu cyacu kiba amahoro, imiryango yacu iba amahoro, mu mashengero haba amahoro. Dutegerezwa kwiyambura ishari, dutegerezwa kwiyambura inzigo, dutegerezwa kwiyambura ibyo bintu. Tukibifise mu bikorwa dukora ntituzororanirwa, kandi n'ijuru naryo ntituzoribona. Usanga tuzoba turiko turaruhira ubusa. Imana idufashe cyane. Twiyambura ishari, twiyambura inzigo. Ishari usanga abantu bagenda badonda abandi, ahubwo ugasanga inama zirakorana mu ibanga zo kukuvuga. Reka ndababwire bashya, tureke gutakaza umwanya w'ibintu w'abantu, ahubwo dufata umwanya munini cyane wo kurondera ubuzima. Imana ishimwe cyane. Tureke gutakaza umwanya. Genda ngomba ahantu hazo iterambere rikomeye, ahantu nifuza ko abantu bahera mu kuroranirwa no gutera imbere bihere muri repentance. Ariko ndakeneye ko dufata umwanya wo gukora, dufata umwanya wo gushira nako, dufata umwanya wo gufashanya, dufata umwanya wo kuzamura namwari, dufata umwanya
ikintu gikoze nkamenya yuko hari ibintu dandaza ucumbarira. Umuntu wese azoza muri biro akanyereka project afise n'umugambi nkasanga mu byo afise wewe hari ibyo ufise ndamuha nimero zawe ati hondera mwari Auguste kuronde niko kuri. Ariko ikibazo aya mashari ubwibone arakubona yabona atahanda guca ugasanga ariko arakuvugira cyangwa gutanze kubarozi. Ariko abarozi bona agomba ndabihebutse. Imana twamenye n'amasengesho turiko turasenga abarozi ndabihebuza ntabo ntinya nta nabo nzotinya. Imana dukorana nayo niyo kwizigirwa. Basara dusenga, baroga dusenga, bavuga dusenga, bagwanya dusenga. Imana izokorana namwe ibikomeye izobatabara. Babahamba Imana ibazura, babamanika Imana ibamanura, babasubiza inyuma Imana ibashira imbere, bagira inama izo arizo zose Imana iba hagati mu ruhande rwabo. Utagwanya ishari gusa urabivye Imana izokora. Ariko amashari tupfiki aya mashari kwivyo n'umuntu naho ababifise ari umwanya mutoyi akabisiga ibyo afise byose umwanya muto. Uyu mubiri n'ubusa ni wabona umuntu arorani wahezagiwe kubishari kugira nawe ushikirwe n'ibyo akanya gato n'umwanya muto cyane ni umwanya muto turi mu nzira turiko turirenganira. Yesu adufashe cyane. Turiko turarengana bandugu yangu idupfa ubusa ku tuntu duheze. Ibyo mubona biri hano misi nudushira nibihera Imana idutabare cyane. N'ubusa turafise abantu bari babifise, turafise abantu bari bakomeye n'amagara yabo yarabyo uyu munsi batagihari. Murabazi hirya no hino mu bindi bihugu, murabazi mu mpande zitandukanye bavuga ngo mu buryo bukomeye bari batinyitse no mu mahanga. Uyu mwanya baribagiwe ibyo mwisi n'ubusa gusa. Kuri sharire kanaco mupfa uzura mpemu yera. Imana idufashe cyane. Dufashane. Uzi yuko mbabazwa cyane kubona umukristo ariko arajya gusaba akazi mu bapagani kandi abakristo hari abantu bamufasha. Mugabo ugasanga umukristo aratinya aba nguyu niyabona amafaranga ndandaje ahita yavuga. Uyu niyamenya ibikorwa ndiko ndakora uyu ahita nukuvuga niwazongerera nabi. Ugasanga umuntu muri famiye wewe barateye imbere mugabo ntushobora gukoresha abo muri famiye kubera iki baca baguhemukira kandi aribo bategezwa gufasha. Mugabo kavuga ati ndamuhaye ibi aca yishikiriza ariko ibi bintu bizogenda gute mana yanje. Ariko ndababara nkagira ku rugero uteye imbere aho kuvuga ngo umuryango urateye imbere reka mfasha bariya na bariya mugabo ntubaha akazi kubera iki bahita baguhemukira. Ariko ugasanga ukavuga ati nzokoresha abapagani niyamera uko nca ndamushira mu gasho mugabo mwene wacu sinzomushira mu gasho mushikanje sinzomushira mu gasho. Ugasanga nibo wizeye abapagani gusa bo hanze kandi nabone barakwiba bakakugotsa kubera iki abizigirwa nabo bo mwishengero cyangwa abakizwa barabuze bizerwa ku makoti n'abakizwa ku makoti n'abakizwa mu maniro n'abakizwa mu bitenge bambara n'abakizwa basirimba ngo iyo Mana dusengira kome nibyo byonyene. Ariko ugiye mu bikorwa byabo ugiye mu vyamwa ugiye kuraba ingeso zabo Mana idufashe cyane. Sanga umuntu arahari karasimba icyuya cyarenze wagira gutyo ugasanga niwe yateje inda umuntu. Wagira gutyo ugasanga niwe yibye. Ni abantu b'Imana. Imana idutabare cyane. Imana idufashe cyane. Umuntu ari mu rusengero mugabo ugasanga niwe yambaye gusa, niwe yambaye umini
niwe amabere ari hejuru, kandi yirirwa mu rusengero, kandi aririmba, kandi asenga, ugasanga niwe yambaye mine, amataka ari hejuru. Birababaje. Kibaza uyu muntu asenga iki? Niwe ririmo mu rusengero, mu bashwana n'abavuga amajambo, niwe. Aba bantu bumva ubutumwa bumeze gute? Aba bantu babaye yamabuye aba mu mazi ntiyine. Niwe ari mu rusengero ariko niwakora ibyaha by'ubusambanyi. Niwe araba amafilime n'amasinema y'ibikoza-soni, yirirwa mu rusengero. Niwe yisambanya, niwe ajya ku bapfumu, niwe asakuza. Usanga muri sosiyete, muri biro, ukumva ngo ujya n'umukizwa, ariko amanyanga akorera muri sosiyete ugasanga nibo bariko barayakora. N'abakristo binjiye mu rusengero bumva misa zose bazibamwo. Mana dufashe cyane. Hari abantu usanga badafise mpemu yera, mugabo ugasanga barafise ibyagezwe byo kwambara neza, kandi ata mpemu yera afise. Nta mpemu yera. None ba bantu bari hariya ndababwiye, nuzi ibihuzu bambara, hari mpemu yera bafise? N'amaso, ubona amaso yonyene. Mpemu yera ntibamuvuga, nta n'uwo bemera. Ariko ugasanga wowe wemera mpemu yera, ni wowe ubara muri bwate, ni wowe ubara mu kabare, ukavayo ziheze zose, kandi witwa kuri umukristo. Ni wowe utanga ibiturire, ni wowe ubirya, ni wowe ugurira abandi, ni wowe uri indyarya, ufise ibintu ugendana mu mutima, ni wowe ugenda urakubita amakorosi uvuga abandi, ukaja n'ahera. Baguhaye umwanya ngo uje ahera, ugasanga uriko urakora ibikorwa bidasanzwe, witwa ko wakijijwe. Birababaje. Ndiko ndibaza nk'umuntu agerageza agasambana ari umukristo, ndiha icyiyumviro nkibaza, mbega uriya muntu basambanya ari umupagani, ejo bakazomubona yitwa ko akijijwe, ndibaza asubira kuvuga gute? Birababaje. Tuyambure inzigo, ishari. Nababwiye uno munsi nta haleluya, kandi ntaho zova pe. Jewe nibikunda, kandi by'ukuri nta mana noba ndiko ndakorera nijuru, nta juru noba ndiko ndava henjaye, noba ndiko ndaruhira ubusa. Oya, gihari ndakubwira ati mwene data, iki kintu siki, umbona unyanka, unyemera, utankunda, ndakubwira iki kintu kimeze neza mu mutima wanje, niko ndavyumva. Mugabo kugenda twicarana uneganega aho waneguye, kandi igiteye ubwoba. Abo bantu baramenya ko hari ibintu bakoze, bakumisha bayuda, bakumisha bakagutwengera kwa kundi Yuda nyene yaza gusoma Yesu. Ikimenyetso cy'ubujyajya bwa mbere no gusomana. Ntuze wibaze ngo gusomana ngo n'urukundo, n'ubujyajya. Urukundo rwahe ngo urukundo rwahehe? Yuda ko ari cyo
ikimenyetso cya mbere yaguze ngo muza kubona asomye azoba ari we muce mufata akagenda kuri Yesu ngo baca barafata. Ikimenyetso cyaguze Yesu nicyo uri kurakora ngo ni cyiza. Ubujyaga abandi ngo ni sheri ngo ndamwereke barabahenze urukundo niri mu gusomana. Urukundo ruri mu mutima. Rukundo ruri mu mutima. Rukundo ruri mu mutima. Kandi urukundo niruboneka ahubwo rero ndanguma nivugira umuhungu wanje Dodi wenda kuvuze nta ngorane ndabizi uzogwenda ngo ragukunda ataca gufasha bongo haki azoba guhenze na buhoro ngo ragukunda ku munwa gusa. Urukundo rwahe rukundo rugaragarira mu bikorwa. Rukundo sugwa amajambo. Rukundo sugwa amajambo. Urukundo rugaragarira mu bikorwa bikoreka. Umuntu akakwereka ko agusengera ariko afise n'isoda akayiguha, nawe ukamwereka ko mukorana ariko ufise n'isoda ukayimuha. Uzorabe inkundo z'indyage ziboneka kenshi na kenshi. Ubujyage buboneka ku munsi umuntu aba yapfuye. Ubujyage niho bugaragara rero. Abatagusanze mu bitaro baca bambara amaniro n'amakositimu. Ubujyage burya bakagura amashugwe y'ibihumbi 200, 130 warabaye ubusa bataje kukuraba. Ubujyage bubi. Bakagura amakaro, bakagura amasima, batigeze bagusanga mu bitaro. Ubujyage kandi barumvise ko ugwaye ntibaje, barumva kurembye ntibaje, urasubira uraremba ntibaje, ariko bumvise ngo urashitseyo umaca avuga ngo ndagura isanduku y'imiliyoni, ndagura amashugwe, ndagura amakaro, ndagura ibi n'ibi ibyo gukaraba bapfuye kuguhamba ndabigura. Ubujyajya ubwo ubujyajya buri mu bantu. Umuntu yarabuze umuti araremba arashikayo ntiwamugurira umuti, araburara batukura arapfa ntibigera ubimenya, ariko apfuye ucuja gusaba uruhusha. Murumva ngo tugiye ku maziko kacuja gusaba uruhusha kwa boss. Ntiwasabye uruhusha ngo uze kumuraba agwaye. Imana idufashe cyane. N'ubujyajya burya. Jewe napfuye nzoba napfuye muze mushake mu ngumize no ngaha. Nuko noba nokira. Ariko nta mpamvu yuko nshira ku bujyajya utamfashije ngihari ngo nzoza amashugwe yahehe, imva VIP yahehe, utamfashije ngo mererwe neza hama ngire VIP y'ubwami bwo mu ijuru ngifise ubwenge ndagusabira umugisha nkihari uzompa imva ya VIP. Ntakimaze ntuyibuka nta no kwandikisha bajya abantu n'uguwe ndakubwiza ukuri ntibahembwa. Wohembwa nande? Ninde uba wakoreye? Ninde gushimira? Kora ibikorwa bifise ingero bishimwa ubikorera umuntu ibyo bice bikora ku mutima w'Imana. Haleluya! Kora ku mutima w'Imana. Mana dufashe cyane. Bikora ku mutima w'Imana. Hari abantu dukorera ibikorwa tukabafasha tukabakurikirana hajya twabakore byiza bakadutera akagere. Nk'abakozi b'Imana yaba tutagumana umutima wari muri Kristo Yesu, hari abandi tutofasha. Genda byibuka wa muntu yari afise ikibazo cyo mu mutwe yacikagurika, nta n'ifaranga rimwe yatanze hano. Mugabo ndabyibuka anerefonye ngo ndarembye, nkabwira abantu ati fata taxi mu ijoro
saa sita saa munani nka depanse naradepanshije ibihumbi amajana kugira akire, kugira ngo aze bagende kumutabara akize neza. Nta no kuza gushima ngo azane inoti 2,000, ariko ntibinca intege, siwe twakorera, twarandikishije mu ijuru. Igihe gikwiye data azovuga ati kaze bana banje, nari ndwaye muraza kundaba, nari mbabaye murandemesha, mwafashe amatagisi mu ijoro muza kundaba. Tuzomwishura ati Yesu twafashe taxi tuza hehe, azovuga ngo abigendera ndazogaruka, abandi bakahaguma, abandi bakigendera. Ariko ivyo ntituci intege, ariko Imana ndabisubiyemo niyaguhezagira uze wibuka aba bantu bariko barasengera abantu. Se wibuka ucishamwo urungika 10,000 ati amazi y'ababandi y'abamwe basengera abantu, uyarungiki bayanwe amazi y'ababandi bose 20,000, ukavuga ati amazi y'ababasenzi basengera abantu kuwa kabiri no kuwa gatanu bizogufasha. Ko twebwe ntitwaka amahera nk'uko abandi bayaka, ahandi hariho consultation uwo ari we wese bamwaka amahera, ariko twe turagusengera ukagenda, kandi n'Imana yaduhamagariye. Imana ibahezagire cyane. Ariko ngomba sengera umuntu yagize ishari, yagize ishavu, yabetse ibintu mu mutima, yanyegeje. Yesu ari ku rugi ataje urupfu rwoza. Tunganya na mwene so cyitwa uyu munsi, sohora ikintu cyo bamahoro mu mutima, bamahoro gereka kugenda na gahinda. Hinduka muba bakizwa beza, buzuye mpemu yera. Hinduka n'abantu biga bakure, nuko bize mu ishuri mukamenya igifaransa, mukamenya ibintu byose. Nagize nimwiga ijambo ry'Imana mukure, hama ijambo ry'Imana rigira ububasha muri mwebwe, ribahindure mube ikindi kintu. Nimba hari umuntu atashoboye guhinduka yumva yosaba Imana imbabazi, ahagarare tumusabire imbabazi. Ijambo ryakugozeko, wipfuza ko Imana yokugirira imbabazi. Waragize shari, waragize iki, hari ibintu byabaye bitagenze neza, Imana ikubabarire. Ntibiteye isoni gufukama, ntibiteye isoni guhagarara ukabwira Imana ngo Mana mbabarira, hari ibintu nabitse mu mutima, hari ibintu nasoma ijambo ry'Imana ndabona ingene abantu bagiriye ishari umukozi w'Imana, bagasivya amariba yiwe kubera ishari, barasivya amariba. Imana iramuhezagira, imugirira neza, abantu barahaguruka barasivya amariba. Reka ndakubwira, uko usivya amariba y'abandi bavuga nabi, niko nawe ejo bazosivya amariba yiwawe. Uko usivya amariba ufise umubabaro mu mutima, niko abandi bazosivya amariba yo ku kazi kawe, niko bazosivya amariba y'ibyo ukora. Uzokwisanga hari amariba yasivye kubera iki? Utabaye umwizigirwa ku Mana. Imana ivuze ngo iyambura ishari, iyambura inzigo, iyambura iki, iyambure unezere Imana. Ahari ishari n'inzigo haze mpemu yera. Mana ndasengeye aba bantu bagiye gusibura amariba y'imitima yabo, ndabasabira imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire ubashoboze. Ndabasengeye murengezi mwiza, bahuye n'ibintu bajiginyitse mu mitima, amajambo menshi atandukanye. Mana yera ubagirire neza, ubashoboze, baharire utabaharuriye, batunganye muri byose. Ndazi utaraza urupfu rwoza Mana, birivuga ngo ubonye ko amaraso ntumwita umunyabyaha. None rero ndabasabiye imbabazi, kandi nanjye abansitaje ndabababariye, kandi nawe abagutsitaje bababarire, kandi nanjye abonatsitaje bambabariye. Mana turagomba gutungana nk'umugeni ariko araja mu ijuru, bahindurire ibihe, bagire neza muri byose, bashoboze muri byose, babere inyishu Mana, bagirire neza. Bwiza bw'Imana bubane nabo, imbabazi z'Imana zibane nabo. Aba bantu bashire mu mutima w'imbabazi, bashire mu mutima w'urukundo, bashire mu mutima wo kururanirwa. Abahora babagirira ishari babe kure yabo, ureze muri byose. Urakoze Mwami, birivuga ngo ubonye ko amaraso umwita umunyabyaha ariko cyumwita umugororotsi. Urakoze murengezi mwiza ku gitangaza n'ikimenyetso ukoreye aba bantu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwebwe mubugurira mu macupa, mwebwe mubugurira mu macupa, ni mwebwe inzuki zitajya. Ariko kandi mujya ni mujya original. Original ni muri yabuva mu gitiba, mu kimamara. Wa wundi wo mu buterere mujya yari jewe.
abantu bazokogwa n'isoni banka gutabara bafise uburyo bwo gutabara bakibaza mu buzima bwabo buzoguma amabuye. Nagomba nkubwire niba gwani ntambara yo gutabara ubuzima bw'undi muntu Imana nayo izoprotege ubwawe kuko Imana izobona kuri umumaro ugifise igikorwa uri kurafasha ariko mutitaho iby'abandi iby'iwawe bizokubitika irorere. Uziko ushobora kwanka gukora igikorwa nawe wafatwa ukavuga ati nta ngorane jewe nzoca mpamagara mwarimu aranzi nzoca mpamagara pasteur aranzi n'inshuti yanje kandi jewe nzoca mpamagara diakoni naka turazinanye. Uwo munsi ukabarondera ugasanga telefone zose zirazimije nawe urabarondera ngo ababure nawe urarondera abakozi b'Imana akababura. Narabarondeye igihe kimwe hari umuntu agwaye telefone Sergio irazimije telefone irazimije bose ndabarondera mu ijoro bose ndavuga ati noneho karabaye nikora ku mayinite nkoresha mayinite ndavuga ati Mana ntabara uyu muntu atabagwe twagomba kumushikako mugabo biciye mu mavuta y'ukwizera ko mbuze umuntu no uyu muntu atabagwe nca nkoresha mayinite ndasenga kandi umuntu arakira. Iyo ugiriwe amahigwe yo kubona Imana ukabona wowe ufise amagara meza ufise n'ivyo ukora iteha abandi kandi kwitaha abandi bizotuma Imana ihaguruka ku ntebe nayo iprotege ubuzima bwawe. Bazoguhagurukira nayo Imana ibahagurukire bazogutega imitego Imana iziyitegure. Ariko mw'abantu kuri shari n'inzigo ngo abantu benshi bikumira ko ivyo bari bafise ngo bikabazanira guhomba ngo ariko abantu baguma batanga isabagire bibazanira kunguka. Ubu nzonezerwa mbonye Sergio bantuze babaye bose bateye imbere bafise amashengero akomeye bafise imiduga bafise aho bavuga ati aha abana nareze bariko baravansa neza Imana ishimwe Imana ihabwe icubahiro. Nzobona ko ibikorwa nakoze bitabaye itabusa ntaze gukora ibikorwa bigapfira ngaho kandi nawe bucupfa. Erega hatwe turiko turagenda uko umwaka ugenda uba uri kuragenda wowe urazi ko kuva ndagushika ngaho imvi zitanganuko kumvuza ngaho ntizanganuko none rabo ubwanwa bwose n'imvi gusa aha turiko turagenda muzee kuva ntangura ishengero imvi ntizanganuko ariko ubu ni ruyenzi. Mu mwanya turiko turagenda twebwe mu misi mikeyi tuzoba twishikiye iwacu mu ijuru tudateguye abari inyuma yacu kugira ngo nabo bavanse bagira umutima uri muri twebwe nabo bazokore ibikomeye. Abantu bafise ishari nibategura abana bari inyuma yabo ariko repentance turagomba gutegura abakristo bari kuri tere abantu bakorera Imana abantu bavanse bashike ku rugero rukomeye za mu bikorwa. Nico gituma dufise umugwi wo kwigisha abantu gusengera abantu kwigisha abantu kuvuga ubutumwa twasizeho program ubu abantu bose kuwa mbere mu gatondo ka kare abantu baraza kuvuga ubutumwa hajya turiko turabigisha gusengera abantu turiko turabigisha kandi nibajya nyene tuzokuramwe abakozi b'Imana bajya nibo bazoshika hariya na hariya na hariya turiko turabigisha. Yesu adufashe cyane. Amaserire bariko barankadra nukubigisha uburongozi ukuguma wavansa muri kimwe wavansa mu kindi ejo uzobugeze ku rugero rwiza. Imana idufashe cyane. Kuri shari nimba uri umutayera igisha abantu kutayera uri umudandaji igisha abandi kudandaza uri umuvuga butumwa igisha abandi vuga butumwa. Jewe ndiko ndagikora umusenzi iyi ndwi ya Pasika ivuyemo mu yindwi kurikira hariho umunsi nzoshiraho wo gusenga. Uwo munsi wo gusenga ni special ntabwo ari gusenga kwa kundi oya kandi ngomba ndabitangaze kare uwo munsi nzovuga kuwa Mungu ukeneye gukura mu gusenga uzoze ariko umunyabwoba ntazoze. Nzoforoma abantu gisirikare n'inkoni nzoba nayizanye
nzoforoma abantu. Uravyibuka wewe? Nafukamye amasaha 3. Sinarenze iminota 30. Nafukamye amasaha 3. Ico gihe wafukamye amasaha 3. Kandi yarafukamye gute amasaha 3. Kandi aho yongo yari muhinga ngo gusenga yaramaze imyaka. Ndamubwira fukama amasaha 3 uvuyeyo n'inkoni. Isaha nari ndayifise hano. Twari tufise amasengesho y'imisi 5 atawujya. Kandi bijya bintu byaragushufashe iki? Cyane byaramfashije. Ahubwo numva nese ntanga nishimwe. Tanga ishimwe naraguforomye neza. Byaragufashije. Tanga ishimwe naraguforomye neza. Muntu witangura uwo munsi urahari. Umuntu yiyemera ko ari umusenzi cyangwa ashaka gusenga cyangwa gukora gusenga, tuzoza hano kuri tele. Umwanya tuzosenga sinzobabwira. Nta sumwa mwarasirimbye uwo munsi ntituzosirimba. Nta n'amasengesho kuririmba azoba hari. N'amasengesho gusenga gusa. Tuzosenga. Kandi uwo munsi ntituzosenga tugenda mwaragendagenza bikwiye. Tuzofukama. Duhamagara Imana, tuvugane n'Imana, twinginge Imana, tuzova aho hantu hari ikintu Imana ikoze. Inzuki zarabariye, bararaye baticara, badasinziriye. Dodi ntiwagiye iminsi n'iminsi n'umurango nijoro n'umurango sheri wawe yiryamiye. Aho rero babona umuzaniye ikintu we. Urabona ingene wambaye neza, ko kwambara neza kuva mu maraso ya sheri wawe. Yaratanze amaraso, ibintu birakomera. Imana igufashe cyane. Ni wabona ikintu kugira ugishike ko hari ahantu utegerezwa guca. Nta ngabire uzopfa kuronka, navuga ngo uzopfa kuronka, nta kintu na kimwe uzoshika ko utaciye mu mihinguriro kugira ngo baguhingure. Nimukebe guhingurwa, wino hano kuri tele tuguhingure. Mundwiza hariho umunsi wihinguriro. Kandi abakeneye nzotangaza uwo munsi bazi. Bagira impemu yo gusenga, impemu yo guca bugufi, impemu yo kuzura impemu yera, impemu yo kutagira ishari, kutagira inzigo, impemu yo gufashanya. Kugera ku rugero umuntu wese icafise afashe mugenzi. Zasangirira hamwe zigafashanya mu bintu byose. Muze dufashanye nk'abakristo guha kuba umufundi. Fundisha abandi. Igisha abandi, fasha abandi. Hari abantu bafise ingufu ngaha batagira ico bajya kandi bafise ingufu zo gukora. Ukaburosa akazi mbarira tubabwira ati abantu badafise akazi mu mafamiye muzotonda umusuri noyo. Tubarungike hariya mu gitayeri, tubarungike mu gifundi. Nababwiye nta muntu umure pantase nkeneye kubonaho atari karakora. Kiretse kinege. Kandi umunege tuzomuca mw'ishengero, tuzomutaramura. Tumugira ati reka kuko umunege atagomba gukora. Yanka gukora mugabo aravuga amajambo mabi. Nagende. Yanka gukora ariko agwanya abandi. Kora! None nta muntu n'umwe aronka akazi keza atahereye kuri kabi. Uhera kuri kajya kagadafadika, kajya gasuzuguritse, kajya katabaho, mugabo kava mu bwiza uja mu bundi, ukatangura kamwe. Pasianta, baba kuvuga ngo ndabihebye, ngo akani gashoboka. Oya, vumiriya kuri kajya nyene kazoguha kandi. Uve muje mu kandi, vumiriya mu kandi. Uzotinda ugera ku rugero rwiza, ariko kuri shari. Imana igufashe cyane. Tugomba kurangiza sengo no munsi ndabababaje. Awe nta nimbabazi ndabasaba. Nta mbabazi ndabasaba kuko sinacumuye navuze ukuri kw'Imana. Navuze ukuri kwe ndagomba Imana ihere kuri repentance. Ndabyipfuza gose. Hari abantu bipfuza umugisha wo gutera imbere. Reka dusengera abantu bahuye n'amashari. Hanyuma dusengere y'amazi. Narababwiye ko muzana amazi ndabona mwayazanye. Dusenge Imana ihezagire. Navuze ngo aya mazi
amazi ni ubuzima kandi amazi arafise icyo avuga. Iyo usomye muri Ntuzeya, reka ndababwira, dusomye muri Bibiliya turabona mbega ni Elisa. tubanza tubasengere ntiharagera, mbona muri ko murayafata. Naravuze utayafise avoma ibombo azane tubisengere. Ufise 1000 uyagure, ufise 700 uyagure kugira uzoyasome ko uyanywe, ariko uyabuze uvoma ibombo. Aya mazi arakora mu buryo bubiri, mbere arakora mu buryo butatu. Ngomba ndababwira ijambo rirarema abantu guyamba. Imana ishimwe. Banza mutekereze niturashika aho hantu. Iby'amazi banza mugireke. Birashoboka ko wageze ikintu kanaka, gira Imana kubabarira. Birashoboka ko ari ibintu wanyegeje mu mutima. Hari ibintu abantu banyegeza mu mutima, bakabigendana bikabateza ingorane. Ubwo n'ubujyajya. Ndi imbere y'Imana, ndi hano ku gicaniro. Niwagira ikibazo ntuze kukimbwira. Imana je ndi pre kugusigurira ikintu icyo ari cyo cyose, mbere no kukugirira imbabazi, mbere bibaye ngombwa no kugusaba imbabazi. Jewe nukomeze naho ryo bishengero ryose gufukama nkavuga ngo ni mu mbabarire, nakoze icyaha ni mu mbabarire, nacyo byontwara hakonja mu muriro udazima mu bihe byose kugira abantu ngo mbabarira, nacyo byontwara jewe. Gusaba imbabazi umuntu jewe nacyo bimbwira, ahubwo biranezera cyane. Ariko nkaca nangazwa n'umuntu adasaba Imana imbabazi, adasaba n'umuntu imbabazi, ikintu akakigendana ishari. Reka ndababwire bantu guyango, burira bushobora kudaca, bushobora guca, ariko ntibwire. Mu minsi yo kubaho kwacu ntituzi umunsi wo kuva mu isi cyangwa umunsi w'inzamu. Mu bimenyetso maze iminsi ndiko ndabigisha byerekana kugaruka k'Umwami Yesu, byaratweretse yuko igihe turimwo kitwereka neza ko ari ibimenyetso bya nyuma. Byarabitweretse. N'ubu hari ibindi bimenyetso ntahejeje ngiye kubandanya, kandi bisigura ko umwanya wari wose inzambi ishobora kuvuga. Turabye ku byo Bibiliya ivuga, tumaze iminsi turiko turabivuga, kandi inzambi itavuze urupfu rwoshika ku mwana w'umuntu. Cyo gituma ukwiye kwama mu mutima wawe atajuri kwagiriza icyaha. Jewe ku munsi mba ndiko ndibaza, Mana umbona gute? Umbona gute? Ndi mu modoka ndagenda gutya nkasanga hari imodoka yishe abantu, mba ndiko ndabaza mbona gute? Iyo ngiye nkagaruka mba ndiko ndabaza Mana umbona gute? Ariko hari ibitimbayi birava ngaha bikagenda bigafata urugendo bikagaruka, bigafata ubundi rugendo bikagaruka mu modoka, bigaca ku modoka yatembye naco bibabwira, bakagera ku bandi bagonzwe naco bibabwira. Ariko nkubwire nujya nawe yari afise ubuzima nk'ubwufise, ivyamushikiyeko uno munsi ejo ni wewe, kandi byanka bikunda. Reka ndababwiza ukuri, turasenga Imana iturinde kandi iraturinde, sivyo none? Ariko none mwibaza ko izokwama iturinda ibihe byose? Oya, hazogera igihe dupfe, kandi ntawe uzi ico gihe aho kigeze. Mwanya umwe ari wo wose turashobora gupfa, bicitwa uyu mwanya, bicitwa iyi saha. Sohora ikintu cyose kigutandukanya n'Imana, sohora. Nimba ari imbabazi zisabe, nimba ari ikintu icyo cyo cyose gisabe, nimba ari imbabazi zitanye, nimba ari wowe yiyuzuza umudamu umugabo iyuzuze, umuvukanyi uwo mukora ibikorwa by'Imana, kuri iryo shari, kuri iyo nzigo, nicyo cyatu. Ariko nobabara vrema nk'umuntu haza mu rusengero akicara kuva 2:30 ugataha 6:00, 7:00, 8:00, ugasanga azogirwa muri babandi ngo sohoka, sinigeze ndabamenya. Imana yarabigasanga ni ishari ridafodeka, ritaboneka, inziga itaboneka, niyo yatumye usigara.
ukazosha ibihe byose n'umubabaro ukomeye cyane. Imana idufashe cyane. Uyu munsi sinavuze ubutumwa nigishije, kandi inyigisho ifise inkomezi nyinshi. Mbega hari umuntu yumva jewe iminsi yose iyo nsabye imbabazi nkunda gusaba imbabazi ku ikosa rimwe rikunda kungora cyane. Ku bantu mpara marandevu arangora pe, kandi rimwe na rimwe ndayatanga akananira, kandi ugasanga ananiye bitewe n'abantu. N'ubu ndatanga randevu ko nza kuyikora, hakacaba kayihuta. None wewe twavuganye ko uza ngo ndakwakire kubw'umutwaro, hakacaboneka umuntu agwaye cyangwa umuntu afise ikibazo kinini, wumva nogerageza kubaha iyo randevu sinsovu uwo muntu. Rimwe na rimwe rero wowe ntumenya yuko nahuye n'izo ngorane, numenya ko nahuye n'ico kibazo. Iyo ntibagiye haba impamvu ituma habaye, kandi nkashira ku munzani nkasanga iyo mpamvu isumba iyindi, cyaniruka ko iyo mpamvu nkayisova. N'ubu rero uwo noba narahaye randevu ntihigende neza, ndasubiye kubasaba imbabazi. Uwo nahaye randevu nishoboke ndabasabye imbabazi, ntiyari jewe, ni impamvu y'akazi, ni impamvu y'ibikorwa ntabyo narinzi, byabaye nanje ntabizi, ariko ndazi mu mutima wawe sinshobora gupanga ikintu ngo reka ndamuhenda zoze sindagikora. Eya, mu mutima wanje ntibyombamwo, ariko birashika nabiteguye nanabizi. Ndasabye imbabazi Imana, namwe mumbabarire. Ariko ndagwana intambara yo kubakira, murabizi. Ndatonda hano kuva mu gatondo kugira ku mugoroba ndiko ndakira abantu. Ni hamwe nyene binanirana ntaco mba ntakoze. Mugabo murabizi na Yesu yagiye atabishoboye byose acara bidusigira. Uri umuntu reka nanje ndababwire mukwiye gukura, ariko kandi namwe mukwiye gukura, ndabasubireko. Urashobora kubona ibikorwa nakoze hamwe nyeka niyashu igomba dufashanye cyane cyane abo mu nzu y'Imana. None niko Bibiliya ivuga. Ibi ndiko ndavuga n'ukuri kwa Bibiliya. Yesu abahezagire cyane. None si ukuri kw'ijambo ry'Imana, n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero Imana ibagire neza. Naravuze ngo turagomba gusenga. Sinzi umuntu yavuze ko hari igihe kimwe twigeze gusengera amavuta. Ni wewe wavuze gute gute? Mwasengera amavuta, hariho umuntu yarangwaye kanseri y'ibere. Hari umuntu yarangwaye kanseri y'ibere. Ryari? Utagaha hari umuntu yarangwaye kanseri y'ibere. Yego. Icyo gihe uramwakira mu biro ukamuhamagara, ati uyu muntu ugenda umukurikirana, natangaye rijya banga wabwiye ujya ni naryo wamubariye. Urakubwira ati uhereye uno munsi rero ntiwiyereka abarimo bose, utekanye ndazi uzokira. Ucuramamagara ati tega mu biganza ndagusengere, uyu muntu azoga gutega yarakize kanseri dukoresheje amavuta bari wasengeye kiriya gihe uko naho. Kandi ibere ryari ryaboze ryaza mwinyo, ariko yazamye zatangiye gusobanurika ibere ryose. Ndabyibuka bukeye ngiye kumuraba ryaratwize nasaba, nanjye ndabica bivuge inyo zirakoragurika. Nyama cyarabishurira cyandamubwira ati kubone ritoritse gakitse. Inyo zarakoragurika mu minsi mikeyi nzabona ngiye kuva kuri kowa, irava kuri kowa, ubu darasiye misutire meze neza. Agiye gusenga mu izina rya Yesu. Kwamba kuyerekana aho impamvu z'akazi Yesu abamugisha. Nobody hano none ntibekenewe ko barinda kumenya ibere ryiwe ko ryari ryaraturitse cyangwa ryacitse narigumanye. Araha tuvuga ibintu bifatika. Ibere ryari mwinyo ryaheze, Imana irarikora. Ndamubwira ati Sergio zana ibyo biganza, ashobora kuzoza araza akambura, jewe ntambone, zana ibyo biganza byawe, sengera ibiganza bya Sergio. Igihe cyose umusanga usengera iryo bere, mbwira uwo mudamu zana amavuta ndasengera, uza urasiga ko gusa. Aya mavuta hamwe no kwizera n'amasengesho bizokiza ibere ntiryakitse kanseri. Ntibari bamwihuruje kwa muganga. Imana itanze yerekwa, Imana ibihagararako. Naravuze ngo ayo mazi uzanye tugiye kuyasengera.
aya mazi azokoramwo mu buryo bubiri. S'il vous plaît, nimba wowe ni wabivuze ko ayo wari waguze kwa kangahe yagukijije ata muntu agufashije? numvise ikintu cyo gukomisa Ingo muhe mikrofone. harageraho mvomisa mbona haje amaraso gusa, ndasubira ndavomisa haza amaraso, cyandavuga ati sinirwa ndahamagara pasiteri, sinirwa ndahamagara Regina, nta n'umuntu n'umwe mpamagara. Ndibuka ko afite amazi, cyandafata ya mazi cyandaya maze kuyanywa itiro ricaye ndamfata cyandasinzira ntibyasubiye nabyutse meze neza. Bari bayivuze ati turayasengeye umuntu aza kuyanywa agwaye arakira mu izina ryawe. Bivana no kugira kwizera. Cyo wizeye nicyo kigukiza. Cyo wizeye. Urumva ko hari n'abandi batelefonye abo ntavyo narinzi. Bara batelefonye bababwira ko hari cyo yakoze. Sawa.